ku izina ry'abakoresha bo mu Burundi no ku izina rya jewe nyene ndi n'iteka yo gushikiriza ijambo ryapfunditswe mu nama ya komite irongoye ishirahamwe ry'abakoresha yebe kwa 27 ndamukiza mu ndwi iheze. Imbere yo gushikiriza iryo jambo nagire shimire Imana rugira byose kuko yadufashije uyu mwaka w'akazi waraye urangiye wabaye umwaka w'amahoro n'umwimbu ushimishije. Ahanini ijambo ry'abakoresha niryo gushima ibyaranguwe muri uwo mwaka w'akazi uheze, ibiriko birarangurwa no guterera iro ku byorangurwa ku gisata c'akazi kugira ngo gitere imbere. Rigizwe rero n'ibice 9. Ubwa mbere ushimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu na leta kuko babungabunze amahoro n'umutekano. Mu Kirundi tuvuga ko Imana ifashwa. Mwishirahamwe ry'abakoresha turazi neza ko igikorwa cyo gucungera amahoro n'umutekano bitoroshe. Kugira umwaka wose uhere atagakaciye mu gihugu cyose nuko hakozwe ibikorwa binyura nuko hakozwe ibikorwa byinshi binyuranye haba mu nzego za leta zo gucungera umutekano canke mu bene gihugu. Atamahoro n'umutekano bihari turazi twese ko atacokorwa atanumwimbu na mukeya woboneka. Ishirahamwe ryacu riboneyeho akanya ko gushimira inzego zose z'abene gihugu bagize ico bafashije kugira twese dutekanirwe. Imana ibahezagire. Ubwa kabiri gushima ibimaze gukorwa n'ibiriko birakorwa kugira ngo imigenderanire y'Uburundi n'amakungu igume itera imbere n'amahera y'agaciro agwire ku rugero rushimishije. Abanywanyi b'ishirahamwe ry'abakoresha benshi barakenera ibidandazwa byo hanze no kugendera hanze y'igihugu. Iyo amafaranga y'agaciro akenye akazi kabo gaca gacumbagira. Nico gituma dukunda kugaruka kuri ico kibazo, kubera ibidandazwa dushora hanze ngo turonke amahera y'agaciro ari bike. Ahanini ayo mafaranga y'agaciro ava mu ngurane n'imfashanyo ziva mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu ishuditse n'Uburundi no mu mitahe y'abagwizatunga bo hanze bazana mu Burundi. Amagume igihugu caciyemwo yaratosekaje imigenderanire yacu n'amakungu, ziba ingurane canke imfashanyo n'imitahe iva hanze ntivyaguma byongerekana ku rugero dukeneye. Ku mwaka uheze ishirahamwe ry'abakoresha ryarashimiye leta ku bwigoro bwinshi bwagizwe kugira imigenderanire n'amakungu ibe myiza. Eka n'uyu munsi turasubiriye gukenguruka cyane kuko turabona ko umukuru w'igihugu na leta bagumye ku kivi kugira imigenderanire y'Uburundi n'amakungu igume itera imbere. Turananezerwa cyane iyo twumvise ko imigenderanire y'Uburundi n'ikigega mpuzamakungu FMI iriko iranagurwa canke kw'imbibe dusangiye n'ibihugu bibanye zunguruye.
ibyo gukundisha igihugu cyacu mu makungu si igikorwa cya leta gusa. Umurundi wese cyangwa umunyamahanga afise umurimo mu Burundi dutegereje twese kwamamaza amahoro n'umutekano uri mu gihugu cyacu, tubibwira abanyamahanga n'abarundi baba hanze kugira batugendere cyane. Hari benshi muri bo batinya kuza ku mvo z'umutekano. Turateye akamo abagwizatunga bubahuri abo bose bazinanye canke bakorana mu makungu, ntibagume batinya kuzana imitahe yabo mu Burundi. Turashima kandi ingingo ziza zirafatwa zo korohereza abagwizatunga n'abanyamitahe, na cyane cyane abashaka kuzana imitahe yabo mu Burundi. Ubwa gatatu, guteza intwaro ibereye n'agateka kazina muntu mu gisata c'akazi. Ku vyerekeye leta, muri uyu mwaka uheze yarubahirije intwaro ibereye. Shaka kuvuga ko mu vyerekeye gushiraho amategeko agenga akazi, abakozi n'abakoresha baragirishijwe inama. Mu gutegura amategeko mperekeza y'igitabo c'amategeko y'akazi, umushikiranganji abijejwe yarashizeho umugwi w'abahinga baserukira leta, ishirahamwe ry'abakoresha be n'ishirahamwe rikuru mpuzamaseneka kosibu. Uwo mugwi ukora neza cane kuko ugerageza kubahiriza inyungu za bose. Ibyo utumvikanye ko inama nkuru y'akazi niyo ica ishira mu ngiro. Mu byo uwo mugwi w'abahinga washoboye gukora harimo gutegura itegeko rigenga akazi muri secteur informel. Urashiramwo ingingo zo kubahiriza agateka k'abakozi bo muri ico gisata, zerekeye cane cane guhabwa amasezerano y'akazi yanditse, ico bita contrat de travail, gutegekanirizwa kazoza no kuvuzwa, gutekana impanuka z'akazi na pansiyo y'ubusaza. Ubwa kane, turasubiriye gushima umugambi wo kuduza pansiyo y'abakukuruka mu kazi. Ku mwaka uheze twari twasabye ko uwo mugambi witonderwa kugira uzufasha abakozi bose bo mu masosiyete yegamiye leta n'abikorera ibyabo kudugirizwa nabone pansiyo yabo. Twari twaranasabye ko cotisation ziva muri ibyo bice bibiri n'iziva muri leta zitosubira gusukiranywa kugira habe umuco mu kwihweza amafaranga yinjira n'ayasohoka mu ishirahamwe INSS. Twagira dushime cyane ko ibiro by'umukuru w'igihugu byamaze gutegeka ababijejwe kuvangura amakotisation ava muri leta akaja ukwayo, ayava mu masosiyete yegamiye leta akaja ukwayo, ayava mu bakoresha bigenga akaja ukwayo, kandi abanywanyi bagatunganirizwa hisunzwe ibisata barimwo byose. Niko iyo ngingo yarafashwe, kandi twarashimiye cyane n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, ariko tubona ko ababijejwe kubikora menga babishyize mu ngiro n'ingoga. Twebwe dusaba ko icyo kibazo urwego nshingwantwaro rwa INSS rwociga bagica hirya no hino, rukerekana ingene ingingo yafashwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu yoja mu ngiro vuba. Abahinga bo kubikora barahari, kandi kugira abakoresha benshi bafise ibirarane by'amakotisation ya INSS
bashobore kubitanga vuba na vuba. Ishyirahamwe ry'abakoresha ayebe rirasabye rishyitse ko ibihano byo gucerwa bita penalty de retard byofutwa mu kiringo cy'agateganyo kingana nk'umwaka ku bakoresha batoca bafata umugambi wo kuriha muri icyo kiringo ibyo bahiraniye byose ishyirahamwe INSS. Igituma tubisabye nuko amafaranga ava muri ibyo bihano bita penalty de retard ari umurengera kandi adahabwa umukozi yagiye muri pension iciba inyungu ya INSS gusa. Rero INSS yahevye muri ico kiringo c'umwaka kugira umukozi ashobore gutangirirwa intererano zose. Ntitwibagire ko hari abakoresha benshi bafise uburyo buke. Ibyo bihano bitanzwe ku nguvu, turazi neza yuko abakoresha batari bake bashobora guhava bugara amasosiyete yabo, hama abakozi nabo bagatakaza akazi. Ubwa gatanu, gushima ibiriko birakorwa mu gutunganya neza ibyo kuvuza abakozi. Mu mwaka uheze uyu munsi ishyirahamwe ry'abakoresha ryarashikirije ingorane ziri mu byerekeye ivuzwa ry'abakozi bo mu gisata cy'abikorera ibyabo, ni ukuvuga muri secteur privé. Kubera ibyo kuvuza abakozi byabaye nk'urudandazwa rusanzwe rukorwa n'abantu benshi baronderamo inyungu, abakozi cyane cyane bato bato bagahava bakavuzwa nabi kandi n'imiti ikaba yarazimbye cyane. Twari twasabye ko iby'ama-assurance maladie de base byoshingwa ishyirahamwe ryo kuvuzanya ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2013, igashingwa n'ishyirahamwe ry'abakoresha ayebe rifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamasenga kosibu, babiganiriye mu nama na leta. Turashima ko umurwi w'igihugu ushinzwe gusubiramwo politike yo gutarikaniriza akazoza abakozi n'abenegihugu n'umurwi ushinzwe kwihweza iyo uburyo bwova kugira umwenegihugu wese n'ababa mu Burundi bose bavuzwe neza. Biriko biragira intumbero nziza y'ingene assurance maladie de base yotunganywa ku neza y'abenegihugu bose. Bwa gatandatu, ikindi dusubiye gushima cerekeye kuduza ubutunzi bw'igihugu n'umugambi wo gushinga amakoperative. Ni ibintu bizwi no mu bindi bihugu byinshi ko koperative zifasha cyane mu guteza imbere ubutunzi mu gihugu. Ariko iyo twumvise ingene za koperative zirushanya gutera imbere mu ntara z'igihugu cyacu, dusanga hakiri byinshi bikeneye gusubiramwo. Turibaza ko zikwiye gufatwa mu mugongo cyane, na cyane cyane mu byerekeye ubumenyi, kugira igikorwa cyose gikoreke neza gitange n'umwimbu ushimishije. Nuko nyene kugikora aba afise ubumenyi bukwiye bw'icakora. Birashoboka ko mu ntango amakoperative amwe atabumenyi bukwiye yari afise mu byo akora no mu gutunganya akazi. Twisunze icivugo cy'uwo munsi cy'uko imboneza mu bumenyi zobera akarorero abandi kugwiza umwimbu, turabona ko imboneza mu bumenyi bunyuranye zitokwigira sindabibazwa zo kwegera amakoperative y'abenegihugu zigafasha mu kungura ubumenyi bw'abanywanyi b'amakoperative n'ubw'abazirongoye. Burya
kugira ubwenge cyangwa ubuhinga umuntu azi ntibukoreshwe mu kugwiza umwimbu aba ari uwiwe cyangwa umwimbu wo gufasha abandi, biba agahombo kanini kuri we no ku gihugu. Tuvuze kugwiza umwimbu dushaka kuvuga umwimbu w'akazi ka misi yose umuntu ajejwe, ariko na cyane cyane tuvuga umwimbu w'ibifungurwa n'ibyankenerwa umuntu wese aba akeneye, cyane cyane umwenegihugu akenera kugira abeho neza. Aho duca twibaza nk'umwimbu mu burimyi, mu bworozi, mu kongereza ubwenge n'ubumenyi mu mashuri no guteza imbere amagara y'abantu. Ibyo biza imbere y'ibindi byose. Ubwindwi, guteza imbere igisata cy'abikorera ibyabo. Ni n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu aho aheruka gutera iteka umubonano abarongoye ishyirahamwe ry'abakoresha AEB hamwe n'uburongoye ishyirahamwe ry'amasendika Kosibu, yaratubwiye ko aroye kwitaho cyane igisata cy'abikorera ibyabo, akagifata mu mugongo kugira abagwizatunga bashobore kugwiza imigambi y'iterambere mu gihugu cyose, akazi gashobore kuboneka kandi kegera bene igihugu. Turibaza ko uwo mugambi ushoboka neza kandi ishyirahamwe ry'abakoresha yawifuza cyane. Igisata cy'abikorera ibyabo nicyo gitanga akazi kenshi mu bihugu byose, kandi nini wacu niko bimeze. N'igituma kindi amahinguriro n'amasosiyete y'abikorera ibyabo akwiye gukwiragizwa mu gihugu cyose, no kugira amashuri aronke aho abanyeshuri baza barimenyereza akazi, ibyo bita amastage, kuko mu byigwa by'ubu kwimenyereza akazi birimwo. Mu kibanza cy'abakoresha bose turemeye kwiyuhereza hamwe n'ubushikiranganje bubijejwe ibyokorwa byose kugira uwo mugambi wo kugwiza akazi kabereye, ibyo bita travail décent, mu gihugu cyose ushobore kuja mu ngiro. Ubw'umunani, umugambi ntumbero w'iterambere wo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2040. Ishyirahamwe ryacu rirashima cyane amanama arimo abahinga yihweza ingene igihugu cotera imbere, ibyo bita forum national sur le développement au Burundi, kugira mu mwaka w'ibihumbi 2040 tuzobe tumaze gutera intambwe ikomeye mu butunzi. Turateye akamo abanywanyi b'ishyirahamwe ry'abakoresha kugira bakurikirane cyane rwose uwo mugambi, banamenye neza uruhara rwabo muri uyo mugambi kugira bakore batiziganya ibyo basabwa byose. Ubw'icenda, imigambi ikenewe cyane ko leta ifatwa mu mugongo kugira iranguke neza. Ubwa mbere, kurwanya igiturire n'ubunyonyezi. Igiturire no gusabwa leta n'abansi bakomeye b'iterambere ry'igihugu. Niko abategetsi baragerageza gusemerera, ariko twese dukwiye kubabera ijisho aho duherereye, tukadoma ko urutoke abarya igiturire n'abasuma. Ya mitahe turondera iva hanze izoza, kuko beneyo bazokwanga gutanga igiturire canke kwibwa, bazoyijana ahandi. Kurwanya ayo mahano n'urugamba rwa twese, kandi twese kurwanya igihe cyose. Bwa kabiri, guteza imbere inyigisho z'ubuhinga ngurukanabumenyi
cyo bita ekonomi nimerike. Igihugu cyacu kiracyari inyuma cyane muri ubwo buhinga. Mu myaka mikeyi ubwo buhinga nibwo buzoba bukoreshwa ku isi yose. Dukwiye kubwijukira cyane kandi n'abikorera ibyabo babifashemo cyane rwose. N'ikindi tokwibagira ni uko ubwo buhinga butanga akazi kenshi kurwaruka. Gatatu, kugwiza umuyagankuba mu gihugu. N'ibyaba ibyo dusoma mu buhinga ngurukanabumenyi ari byo, turi mu bihugu bya nyuma mu gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu. Niko turazi ko leta igerageza kubaka ingomero nshasha naho atari akazi koroshe, kubera tuzi neza ko atamuyagankuba ukwiye uriho iterambere ridashoboka kuboneka, ko icyo gisata coshirwamo ingufu zidasanzwe kandi n'abikorera ibyabo bakoroherezwa kugira bashiremo imitahe. Bajya kubahwa mwise umwe mwiteka Imana yamuhaye. Ibyo dufise byo gushima byakozwe canke biriko birakorwa ni byinshi. Twahisemo bimwe bimwe bijanye cyane cyane n'igisata c'akazi dukoreramo. Mu gusozera bino jambo nagire dusubire kwibutsa ko inkingi y'ibikorwa byose mu gihugu ari amahoro n'umutekano kuri twese. Duhamagariwe rero twese, umwe wese aho aherereye, kubibungabunga. Ndangije rero banyakubahwa mwese abari muri bino birori biriko bibera hano, umwe wese mwiteka Imana yamuhaye, abakoresha n'abakozi bose, umunsi mukuru mwiza w'akazi. Imana ibahezagire mwese, murakoze.